mu maboko yawe ni muhira, aho nicara nkumva ashize amarira, imbere yawe mu bwiza bwawe zogumayo. Mu maboko yawe ni muhira, aho nicara nkumva ashize amarira, imbere yawe mu bwiza bwawe zogumayo. Ni byinshi bingora muri iyi si y'amarira, na kimwe noshobora utamfashe ukuboko. Uvuga ati jewe kuba narakijijwe ndabona ko nasezereye kunywa inzoga, nasezereye kunywa ibiyabiramutwe. Mbega Kabosi atarakizwa vyari byo vyaha bibiri gusa yakora? Tubayeho mu isi y'ivyaha, mu isi yanduye, turacumura. Si ivyo vyaha gusa nakora, narakora n'ibindi. Nk'ivyahe Kabosi kugira ngo dufashe na wawundi abiri muri uyu munsi kugira bivemo? Ntabwo ari kugenda ngo usenge igishushanyo ko mutere nkuko ukibona. N'amafaranga yo nyene urashobora kuyabangikanya n'Imana. Cyane gose. Bisigura ko ico cyawe amahera cyane kurusha Imana. Ukayaha umwanya munini cyane kurusha umwanya woha Imana. Ubu deja ryategeka ubugisha. Kabisa. Yes. Iryo wararikora rero yuko nta tegeko na rimwe ntishe. Kuko byose ugiye kubiraba. Warabikora? Yes, byose narabikora. Bonjour mesdames et messieurs, le fond d'Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazanira bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Abantu turadukengurukira nabwo akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasiba kwa mudukurikirana kuri 91 n'ibice 4 mukiyachimba mwiri jana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nabo mwese bamudukurikirana kuri no rubuga rwacu ariko rwanyugwa Irebe Media. Nukuri ndabakengurukire cyane ndabifuriza amahoro y'Imana yuko yo kwamana namwe mu vyanyu no mu banyu. Yuko mwotera imbere kabisa kweri. Mukimbura byinshi mukaronka byo bateza imbere bigateza imbere n'imiryango yanyu mugateza imbere n'ababanyi. Uyu munsi rero kumbure murashobora ko ari bwo bwa mbere mubonye kuri no rubuga naho se ubundi ni New Face Kabosi ari gushira habona indirimbo yiwe ihayagiza ijambo ry'Imana uhoraho akobera ati warakoze Mana. Dushimira Imana mu buryo bwinshi bugiye butandukanye na je narakijijwe. Mbega uri kurakurikirana kino kiganiro warakijijwe nawe? Dushimira Imana mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Abenshi yaturokoye idukura mu binogo kabisa kwera ivyari byaratunaniye kuvamo. Mbega New Face wewe kinogo Imana yamukuyemo cyari kinogo nyabaki. Byari bimeze gute mbega wewe? Reka kumbere tumuha ikaze muri kino kiganiro atwiganire byinshi atubariyo nahe yiwe uko vyari bimeze imbere n'ubu. Sindabicisha amajambo menshi reka kumbere namuramutse. Kabosi, salama boss. Sawa sawa kabisa. Biraza neza? Biraza sana kweli. Naona unafanana vizuri kaka. Asante sana. Kwa neema ya Mungu. Amen. Ubonye ni jambo ry'Imana kabisa kwere numva yaraguhinduye ibintu byose ni kwa neema ya Mungu. Kugira tubegwe, kugira duse neza. Ni Imana yonyene. Ni Imana. Ubuntu bw'Imana kabisa. Kibirenge. Ego. Mbega ubwo buntu bw'Imana wataye kubimenya ryari ko ari ubuntu bw'Imana bukora byose? Sinibaza ko kuva kera cyane nakure mu buntu bw'Imana. Kimwe gusa nuko bishika tukadekona rimwe na rimwe nubwo bitaba bikwiye. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo nzi neza ko butubeshejeho kandi nico kintu nizeramo cyane. I believe in God. Wari wambariye ngo ubuntu bw'Imana ngo bugufasha kumenya ko muri life iri positive. Uri mu Mana hari ibintu byinshi cyane utashobora gukora. Kandi bituma n'ubuzima bwawe bubaho neza utaja mu kangaratete. Kuko hariho ibitugera. Hariho turafise limite ibintu dukora. Kujya ko amategeko yo mu isi tutarenga. N'Imana yafise amategeko yayo. Iyo tutarenga rero bituma ubuzima bwacu bubaho neza. Kabisa. Tugira ko ku ndirimbo kwanza wasohoye. Warakoze Mana. Mbega Imana yagukoreye iki Kabosi gushika aho iririmbira? Ni byinshi cyane mvuze ngo ndabidondagure ntabyo no mara ubunyene. Ariko no vuga ko hari ibintu byinshi cyane Imana yankoreye kanje. Kandi baza ko nta muntu numwe abayeho ku isi adafise ibintu byinshi Imana yamukoreye. Kabisa. Adafise Imana yamukuye hari ati ubwoba. Rero nanje ari ahantu henshi cyane Imana yankuye mu bikomeye nkuko mwabyumvise mu ndirimbo abatarayumva nabo munyaruke muyumve kuri YouTube. Uducishirizamwo abatarayumva ati ivyo bikomeye byari ibyahe ubivuga.
nkuko nabivuze hari ibintu bimwe bimwe ntoshoka mvuga kubera ko ndabivuze byose byo mara umwanya muremure ariko kimwe gusa nk'akarorero hari igihe uba urwaye cyane uri nko mu bitaro uri muri koma ukabona ko wihebuye ukavuga ati aha hantu nkize ni kubera Imana cyangwa ukagira nka accident kanaka ukabona neza yuko aho hantu iyo ataba Imana utari kuhava kabisa cyangwa ugahura n'ikindi kibazo gitandukanye cy'ubuzima ukabona ati aha hantu kuba ndahavuye nta buhenga bw'iwanje burimo ni kubera Imana yonyene nibaza rero yuko ngaho muca muntahura ahantu henshi cyane Imana iba yaradukuye Imana iba yaraturokoye tutari gushobora kwirokora nayo mpamvu ijya ndirimba kabisa ico kirumvikana kabosi warahinduye inovuga identité imbere y'Imana yes ego wavutse uri umwana w'umuntu toujours tu restes umwana w'umuntu siko none voilà ya nivyo rero wari ufise ubuzima wari ubayemwo mbere siko ubu ufise ubundi ubuzima ubayemwo kumbe ufise ivyo wakora wabona ko ari bisanzwe wabona ko ari yo life imeze neza siko ariko uyu munsi ivyo bintu ntavyo ugikora mbega nk'ibintu vyakugora kera utarakizwaga kabosi byari biki nk'ivyaha boje nta novuga ko nta kintu cangora kubera ko deja ibintu byose nabona umenga ni sawa kuko nta cangira cari nabona imbere yanje nabona nimba ngiye nkaboregwa bana kari sawa nimba fashe ibyayura mutwe nabona ko ariyo life nziza cyane nimba donc ibintu byose najamwe nabona umenga niyo life nziza okay maze kumenya iryo banga ry'Imana canke se maze kongera kugaruka wishurirwa ijambo ry'Imana umana amenya yuko Imana ariyo ituma tubaho ituma tugera kuri byiza ku byiza byinshi rero niho naciye ntangira kubona ko bya bindi tari ibyo bwa buzima narimbayemo atari ibwo nashiriwe ku isi kubamo yes kabisa kirumvikana neza cyane yuko ubuzima turiko turabamwo burya ngaha anyi sibwo twategerezwa kuba twabayemo ko n'Imana ishaka ko tuba mu buzima bwo mu maboko yayo yes siko none ego kabosi ati rero wewe uvuga ati jewe kuba narakijijwe ndabona ko nasezereye kunywa inzoga nasezereye kunywa ibiyayura mutwe mbega kabosi atarakizwa byari byo byaha bibiri gusa yakora mwisi ntabwo donc bavuga ngo nta mugororosi ngo ari mwisi kiretse ngogejwe n'amaraso ya Yesu gusa kabisa rero mwisi turacumura ntabwo umuntu acumura icyaha kimwe canke bibiri tubayeho mwisi y'ivyaha mwisi yanduye turacumura si ivyo vyaha gusa narakora n'ibindi nk'ivyahe kabosi kugira ngo dufashe na wawundi abiri muri uyu munsi kugira bivemo ivyaha ni byinshi cyane hari kubesha hari kwiba kabosi naho torinda kumena inzu y'umuntu mugabo hari uburyo bwinshi bwo kwiba reka dukoreshe ruvuga amategeko y'Imana ko avuga cyangwa amabwirizwa yayo siko ico yaduhaye 10 hariho kudasenga gusenga Imana yonyene rudende siko tukayubaha twekunda kuruta byose iyo rayirengako nibaza yuko bavuga ngo ntukagire izindi mana mbangikanya siko barivuga iryo tegeko rero ntabwo ari kugenda ngo usenge igishushanyo ko mutere nkuko ukibona n'amafaranga yonyene urashobora kuyabangikanya n'Imana cyane gose bisigura ko ico cyawa amahera cyane kurusha Imana ukayaha umwanya munini cyane kurusha umwanya woha Imana ubu deja ryategeko ubugisha kabisa yes iryo warariko rero yuko nta tegeko na rimwe ntishe kuko byose ugiye kubiraba warabikora yes byose narabikora na ryarindi kabosi avuga ati ntusambane amategeko yose vraiment wararenzeko kiretse kwica no kwica n'ikindi kintu kabisa muri byo wakoze byose ntiwishe gusa ibindi byose arabikoze kabisa kandi sinokwica pe abavyeyi barabagambarari naragambaraye pe kabisa kuko naragambaraye narivye mu buryo butandukanye sikumena amazu shange ngo ibiki ariko donc nakoze ibyaha byinshi bitandukanye warashira imanza abandi mugabo ikintu kiruti ibindi byose ndababwire bene data ni kwitaro kavuga ati nakosheje kuko kwisi nta muntu numwe adakoresha cyane gose kiretse Yesu Kristo wenyene kiretse Yesu Kristo rero nawe nyene ntari kwisi rero kwisi twese turabanyavyaha ego abasigaye kwisi vraiment kwisi yanduye cyane gose Paulo niwe yavuze ngo ni Paulo ngo shaka gukora ciza kibikanyitanga imbere ariko rero kubw'ivyo umaze kwitahura ukavuga ati nakosheje Mana ukafukama ukagira mu cyumba cyawe ukavuga ati Mana no musi niwe mwibi nibi bitagwaje icubahiro
rero ndasabye imbabazi umbabarire ukitahura ukavuga ati Mana mbabarira cyo cyonyine ni ikintu cy'akamaro cyane kabisa. Ariko ikibazo gihari ni gucumura ntunamenye ko wacumuriye iyo ni problem, iyo ni shock. Yes, niyo problem ihari kabisa. Cyo kirumvikana neza kabosi, abana barakora dukurikirana kuri kire kiganiro hari kumbura umuntu yoba aboshwe n'icyaha cy'ubusambanyi Paul mama ariko arakurikirana kino kiganiro wabikoze gute ukabinesha gute kugira ngo icyo cyaho kineshe cyangwa wa wundi yaboshwe n'ibintu byo kunywa ibiyarura mutwe wabinesheje gute ivyo bintu? Ikintu cya mbere ibintu byinshi tubikora kubera abagenzi kubera agakuku tuba turi kumwe nako kubera cercle ya donc entourage abantu tugendana nabo iyo ushaka guheba ikintu sinzi je ndakubwira brother jewe unyeretse abagenzi mugendana no kubwira wowe uriwe kabisa. Yes, unyeretse abagenzi mugendana no kubwira wowe uriwe kuvuga yuko abagenzi mugendana baragushushanya wowe uriwe. Yes ko ntushobora kugendana n'abagenzi b'abasambanyi gusa unawe ureke kuba umusambanyi utegerezwa ko biri kose utegerezwa naho kuyangana gute donc une fois wisanga byagufasha babiguyemo ushaka kugendana n'abantu banywa inzoga nawe utanywa inzoga dore ndi avantage muri kumwe mugiye mu bubare butandukanye uno musungwa ifana hirya yeje ifana mu mwaka uzifana mundi mwaka uzoza zosanga abanyedukeye so rero icambere ni kureba abantu mugendana nabo entourage yawe ugahindura abantu mugendana nabo abantu mwicarana nabo ukamenya neza yuko ari abantu batogujana mu ivyo bintu kurazi ko n'ijambo ry'Imana bivuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi. Yes kabisa. Ico kirumvikana neza cyane kabosi. Kadusubire ngiri Imana isubira inyuma, kadusubire inyuma ku ndirimbo. Ati mbega indirimbo abana bariko yakira gutega kabosi ko benshi bari basanzwe bakumenyere muri secular muri profane. Ati mbega uyu musi ko wahindura uvuga ugakorera ya Mana nziza twese dusenga kandi turabizi neza yuko kugira ngo uronke abagushigikira muri no si tubayemwo mon cher uririmba gospel biragoye I say unakuli mepambana kabisa. Ubona abantu bakwakira gute indirimbo wasohoye? Warakoze Mana. Indirimbo ugiye kurabana indirimbo imaze imisi 3 tuvugana ku rubuga rwa YouTube kandi ifite 3,000 by'abantu bamaze kwiraba 3 n'ijana gucyo sinzi sinibuka neza. Rero ikintu gihari coco nukuri mbanze ndabashimira cyane abantu mwese maze kwiraba mbanze ndabashimire cyane ku rukundo rudasanzwe mwanyeretse kubera ko ntabwo nari ndavyiteze nenzi ko nzoshira kuri YouTube turindire ko hagira umuntu ahiraba tubure ariko nukuri ndabashimiye cyane aba fans kabisa mwebwe mwagiye kwiraba kandi mubandanya muiraba muyipartage amaradi ayivuza abantu umuntu wese kashama inguvu kugira ngo burya butumwa burimo bushike kure ndamushimiye cyane feedback ndonka ni nziza cyane wanashaka kuba star badukuriye bandi ba artist baba bakora profane kubona abo barazi ibintu by'Imana baba abakora gospel baramaze kumpa feedback nziza atari bake kandi n'ama commentaire ndonka ni meza ndirimbo hari abantu benshi cyane kirafasha yes indirimbo yakiriwe neza cyane kabisa. Mbega mu ruganda yakorewemo bo bayakiriye gute bimeze gute? Mu ruganda kwanza aho urazi yuko kugira isohoke ibanza donc barinda kuyiga ko novuga yuko production yayo imeze neza big up to Lil Every Pro yakoze production mewe wasigaye akorera akora muri Irebe Music ni wadukorera ni wasanzwe dukorera kandi akora imiziki myiza ndanabahamagare mwese kuza bakorera indirimbo abantu mwese mwifuza gukora indirimbo nziza afite studio nziza kabisa ubona ko ifite inguvu rero ndabahamagare mwese muza bakorere niwe yakoze iyo ndirimbo warakoze Mana yongera directingwa na Pops director nawe nyine ubona ko yakoze amashusho meza ndamushimire cyane nibaza yuko indirimbo urikora nayirabona ko hariho ihinduka giwanje novuga ko muri carrière yawe nkikora ku gatwe kanje no kwino saha ndiko abona ko mfise umuntu ariko aramfasha kabisa. Ego uvuze ikintu umuntu yica yifuza kukubaza ati ufise umuntu ariko aragufasha mbega umuntu ariko aragufasha ninde bimeze gute mbega ubona azogushikana he? Bo ikintu cyambere kwanza kamaze shimira umuntu ariko aramfasha ndazi ko ari benshi cyane mugabo principalement hariho Auguste Burundi asanzwe ari CEO wa Irebe Company asanzwe muzi ifise na Irebe FM kira Irebe Media
novuga ko ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu yitanga cyane ku gihugu cy'u Burundi, ni umuntu akunda impano z'u Burundi, ni umuntu afasha umuntu bimuvuye ku mutima kabisa, atari vya bindi ngo ariko araguprofita ngo ibiki. Muri make si umufarizayo. Oya, ni umuntu agufasha bimuvuye ku mutima kabisa. Yego, ndamushimire cyane. Yarabikoze neza, indirimbo irasohoka imeze neza, kandi n'ibindi nibaza ko bizosohoka bimeze neza. Ndamwizeye cyane kabisa. Kabisa. Ego, turakunze kubona abaririmbyi bari muri under management kanaka kumbure bikamera neza bakishinjira, mugabo bamara kuvayo bazamva ngo kabisa kweri ebana wavanye nabi. Mbega Kabosi wewe niyagomba kugenda bizogenda gute? Canke wewe ico cimbiro cyo kugenda nikizokira kibaho? Jewe ntabwo navuga ngo nikizobaho canke ngo kizobaho, ko nta muntu azi ejo ukuntu bizoba bimeze atari Imana yonyene. Kabisa. Kimwe gusa umuntu arapanga. Jewe ntabwo mpanga kuvayo kabisa. Kuko n'ahantu first ni mu muryango wanje, n'undi muryango wanje fashwe neza, urabona ko nambara neza, ndabegwa, byose tubikesha August. Tubikesha August ari hose yubaho. So kuba rondi muryango ni ikintu ca mbere cyo tuma nto kwifuza kuvayo. Kuko nta kintu na kimwe ndiko ndahaburira. Uyumva amahoro uri mu muryango nziza, warayibonye, audio nziza zimeze neza, urazumva, kandi tuguma dukora ibikorwa ni byinshi cyane. Nibaza yuko ata kintu na kimwe cyo tuma niyumvira kuvayo kabisa. Kabisa. Kabosi, ari murakora kurikira kino kiganiro kumbe yicaye kwiriga. Ifite agatelefone kiwe yibere kuri YouTube kabisa, ariko ya YouTube iriko iratanga ama content ari update na cyane cyane mu biteza imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ariyo Irebe Media. Ariko arakurikira kino kiganiro. Ariko akaba aboshwe na vya bindi wowe wanwa. Kabosi, guhera biyayura mutwe ni ibintu bitoroshe. Bahora bambarira ati wewe ntavyo womenya ko ntavyo wigeze unwa. Ariko nk'umuntu yabinyoye ngo burya ngo aragwana ibintu bitoroshe. Mbega bigenda gute kugira ngo avane n'ivyo bintu? Ikintu cambere cyo no kubwira brother, abajene biki gihe tubayeho nabi. Abajene benshi babayeho nabi kabisa. Bo babayeho bwa buzima bwo kuvyukira mu nzoga, kwirirwa mu nzoga, korobereza mu nzoga, basanga n'umwanya wo kujya ntawe afise ni inzoga gusa. Rero jene narakoronijwe n'umudayimoni w'inzoga. Nari narakoronijwe n'umudayimoni w'inzoga. Aho ntaroza inzoga ntasinzira, sinatora itiro kabisa. Pole sana. Naja kuryama bikanka. Ni kuvuga yuko mu nzu mbuzi inzoga cyari kibazo. Cyari kibazo kabisa. Rero uwo mudayimoni kugira umve ko nibaza ko amasengesho akomeye cyane. Umuryango wanje waransengera cyane, yubaho kandi awushimire cyane. Kubera kuri mama, abo tuvukana bashiki banje, n'abagenzi benshi cyane bababazwa n'ubwo buzima, barasengera cyane. Kandi Imana yarishuye amasengesho yabo, birakunda, Imana irabinkura, nta nguvu zanje nashizemo. Imana yashatse kundokora, Imana yabinkuyemwo, kugeza aho numva neza ko atanyota y'ikintu citwa ikiyaruramutwe sigaranye mu buzima bwanje. Rero ndabishimira Imana, shimire nose yamfashije mu gusenga, akansengera umudayimoni ukamvako. Rero mpamagare nabo bajene, ntabwo ari ubwo buzima bwiza kabisa. Urashobora kubona umenga ubayeho wiborerewe, ufite ibidemu ngaha ku ruhande, nibwo buzima bwa fresh. No, ubayeho nabi, ndabikubwiye. Ubayeho nabi cyane kabisa. Kuko mwisho wa siku utajutia, uzoza kubona ko ibyo birimwo byose wari kurihenda. Hebi inzoga, hebi tabi nta kamaro. Oya nta kamaro kabisa. Kuko inzoga kenshi cyane zirakoresha ibintu bitari byo, zirakoresha amakosa, donc cyumva umenga donc uburundi muntu hariho esprit kuzamwo yukuranye inzoga, ugaca usanga urundi muntu nta kintu utinya, nta kintu wubaha, ibintu byose bibona cyo kimwe, nutinya kugwana, nutinya donc ibintu byose bibi kabikora. Rero ntabwo ari vyiza. Jeno hano abajene vraiment canke se n'undi muntu wese yakoronijwe n'ivyo bintu, arebe ukuntu yovyikuramo kabisa. Hari umuntu yagupostinze kuri Facebook mitamona commentaire iraho ngo sha nta Kabosi azoheba ubusambanyi. Ico nico kibazo abantu dufise, we judge more. And
the way we judge people ntabwo tuba tubazi, ntabwo tuba tuzi impamvu bakijijwe, ntabwo tuba donc arajudginga baraca imanza cyane kandi gucira urubanza umuntu mugenzi wawe ni bibi. Imana yonyene niyo ica urubanza kuko niyo izi mu mutima w'umuntu. Je sinoza ndakubwiye ngo narabihevye ngo canke sinabihevye kuko we ntacyo womfasha, ariko Imana yo iranzi umutima wanje, ya iranzi uko ngenda kose, irazi ko nabihevye, irazi ko ntabihevye. Rero abo bantu bagira ama comments, it's fine, people say always, abantu baguma bavuga ibigira babora comment, ndazi no mukanya ngaha nyene iki kiganiro baza gukomanta ntiyakije, abandi bavuga ni showbiz, bagiye kubatizwa kugira zaraba ngo abana bo mu rusengero ngo azobamara, urumva bro. Ariko tu let them say, ntabwo I don't care, ico nzi ndakizi, aho Imana yankuye ndahazi, kandi nico nshaka kuba ndakizi. Ego ngo biragoye ngo kurabana ko n'umubiri wiwe yarawuhinduye ucafite ko ibintu ngo wakijijwe gute we wakiriye ko Yesu amubera umwami nk'umukiza mu buzima bwiwe agifise amatatu ku mubiri wiwe? Bo reka ndakubwire, iyo umuntu ari mu mwiza ari mu mwiza aba ari mu mwijima, donc mu mwijima hano atabona nta kintu na kimwe abona, donc uri mu mwijima ubona umwijima gusa. Mugabo haje umuco ukarasa, uca umuboneshereza ibintu byose biri imbere, nawe nyene ukamubonesha. Rero reka ndabaha akarorero, ntuzenya ni Pawulo yica abagore abakasa amabere mu gihe ca kera, yarabica cyane, sinibuka neza ko ari Pawulo, ariko iyo nkuru irahari muri Bible. Yarisha abantu benshi cyane, abantu basenga Kristo, abantu basenga Kristo. Pawulo yarabica niki? Umva ari ca gisumba ico, usanga umuntu ariko arasenga ugacumukata amabere w'umugore, abandi akabajombagura, arica abantu benshi cyane. Mugabo ahantu hose harageze aho muco umumurikiye, amenye ubuntu bwa Yesu Kristo, afata hantu hose yazunguruka yica abantu, yasuye kuhazunguruka avuga ubutumwa kabisa. Urumva? Kandi Imana ntiyaravye ngo yarisha abantu ngo we ngo sinokwaki rero ivyo bavuga byo kwicapa n'ibindi ivyo ntaje bitwaye. Imana yakira umutima, umubiri wambaye urapfukabora, ariko umutima niwe Imana ishaka kabose. Aho nyene ngo umuntu Pawulo ngo yaciye ahandi hose, yaca mu kwica abana b'Imana, siko abavuga ubutumwa bw'Imana. None gakabosi, ego mama sinigeze ndakubona, ariko watubariye ko wigeze kuba mu buzima bwo kunywa itabi, bwo kuyiba, bwo gusambana. Eske niwahura na wa muntu mwasambana uzomubarira inkuru nziza? Ntabwo deja jewe intuzenya amahirwe mfise, ndi kuri televiziyo ikomeye cyane ngaha, sivyo? Umuntu wese azi yuko nigeze kumugirira nabi, canke twigeze gukora ibintu bitajanye bidahesha Imana icubahiro, araza gukurikirana iki kiganiro. Si ngombwa ngo nze kumusanga muhira ndamuhige, yari mu za Cibitoke za Cankuzo hehe sinzi, ahubwo gusa amahirwe mfise nuko social media ibintu byanje bicako. Narimbye indirimbo irimo gushima, nibaza ko ata muntu yoshima atumva ko yagiriwe neza. Rero kuba Imana yangiriye neza ikandokora ikintu cyo gushima kabisa, kandi n'abandi bavyigireho. N'abandi bavyigireho. Rero nibaza yuko ntangorane nimwe kugira uzobabarira n'abajya mwasangira itabi, barabibona nabo nyene, mwasangira inzoga, nabihevye. Kandi mvuga kubahanura kugira nabo nyene baronke wa wundi ababarira kujya, nizere ko nawe waronse ubukubarira, nabo nyene baronke wa wundi ababarira kujya waronse ubukubarira. Jewe novuga ko ta muntu yambariye, ahubwo ni umuhamagaro w'Imana. Ego kimwe gusa ni ikintu nizera, amasengesho muri family yarakoze cyane kabisa. Urubasengera ariko bajya basize muri biriya buzima? Ndabasengera cyane abagenzi banje, abagenzi banje muziko munywa amatabi, muziko mwakoronijwe n'ubusambanyi, muziko mwakoronijwe n'ibiyobyabwenge bitandukanye no kubesha n'ubusuma n'ibindi. Ndabasengera cyane kabisa, muzorokoka, muzovaho namwe kabisa, kuko nanje nari ngaho nyene, ariko namwe muzovaho kabisa kabisa. Haleluya, amen amen cyane gose. Yes, biraryoshe cyane kumvije ijambo ry'Imana, kuko urabona imonde tugezemwo, hari uwambariye ati ukazogira amahirwe ugakizwa ukiri ku isi,
kabisa ni Imana izobigukunda cyane. Ni Imana kweli. Ego, ni Imana kuko ariyo benshi iyo opportunity kumbere bifuza kugaruka ku isi kugira ngo ibintu bimere neza. Byanse. Ariko bitashobora gukunda. Ngo warambare ngo n'amadayimoni ngo aricuza impamvu ngo ari amadayimoni. Birashoboka. Ngo n'amadayimoni ngo n'amajini ngo aricuza impamvu ari amajini. Ngo kuko ngo nawe nyene yifuza kuzobaho ubuzima bwiza, ubuzima budashira, Imana atekanije umwana w'umuntu. Kibazo gihari twirukira ivyisi bifise igihe gito. Tukareka kwitaho ivy'Imana byo bitazohera. Kabisa. Niyo ngorane dufise. Arwambariye ati ngo burya ngo turaducira ijojo kubw'ivyema baduhaye vyo guhonja. Udushira ijambo ry'Imana kubw'ubuzima buke bwa hano ku isi. Yes. Ngo sanga turahevye turataye ibuntu. Ngo burya rero ngo sanga twataye inzahabu arizo twategezwa kuba dukwiye kugumana. Inzahabu nazo zigeranije n'ijambo ry'Imana. Niduti inzahabu rero kubw'ivyuma vyo mu Buyenzi. Zijanaga kabosi. Yes, nivyo kabisa. Ego mwijambo rimwe rero ubarire wa wundi atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, na wa wundi yakora kurikirana indirimbo yawe, na wa wundi asanzwe akunda music gospel. Kintu no bisabira abakunzi ba music muri rusangi kadushigikirane nacobona kandi ikindi naco kubera iki twitaho gushigikira indirimbo z'isi izimana tukamera nk'abazisize inyuma ore yuko izimana nizo twaye gushira imbere cyane kuko izisi ngo nizo ziryoshe no ivyisi byawe bikwiye kuza ubwa kabiri kuko nivyo byashyizweho n'Imana kandi Imana itaguhaye amagara bijya by'isi niho bikurikirana ngo bikunde kabisa. Twari dukwiye kwanza kwitaho ibintu by'Imana hama ibyo bindi bikaza inyuma cyane gose. Ijambo ry'Imana bivuga ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana cyane gose, niho ibindi byose muzovyongerwa. Nukuri. Rero kubw'ivyo tubanze twiteho kwanza ibintu by'Imana. Akwirukira gushigikira izindi ndirimbo, dushigikire natwe abaririmba gospel music, dutanga ubutumwa. Indirimbo zacu ari abantu ziruhura bagwaye bababaye. Rero dushigikire natwe, mudushiremo imitahe, mudushiremo inguvu, mudama sponsor, dukore umuziki mwiza kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bugere kure bufasha abantu benshi cyane batandukanye kabisa. Hama reka ndarikira abantu batarayumviriza indirimbo mwarahombye cyane kabisa kabisa. Ko ni amajambo meza irimo ubutumwa bwiza indirimbo iryoshe cyane kabisa. Ndakunda kiya gitero ca kabiri ukuntu kimeze. Mwese ndabatumiye muje kuri YouTube kabisa. Mwese mugende kuri YouTube mwandike New Face Kaboss. Indirimbo yitwa Warakoze Mana. Muca muyibona, muyumvirize neza. Uyisubire muyumvirize, mumvirize amajambo neza. Uzonyandikira message mushimira ndabizi. Kabisa. Kumbure mu gusozera ndagwaye abantu batatu ushimira kugira ngo tuweze ikiganiro. Abantu batatu ushimira ya. Nubwo ari abantu ariko reka mbaze shimira Imana. Oya Imana yoyo ishime ryayo ni ryayo kuko nayo nyine ivuga ati je ishime ryanje sinaho nshaka kuturisangira. Niyo mvuga namushizemo muri abo bantu. Yes, ryamaho. Ego. Kashimire mama wanje hari hose kabisa. Kuko n'umuntu yamanyitaho buri munsi buri gihe. N'umuntu ankunda cyane. Umuvyeyi kabisa ubona ko yishimiye iyo meze neza. Kamanda ndamushimire yubahwe urukundo rwiwe. Cengaro kamanze shimire Auguste Burundi. Ya big boss. Ahari hose vraiment papa Imana iguhezagire sana kabisa. Kandi shimire na mama Irebe kabisa bubaho. Company bumwubahwe cyane urukundo rwanyu uko n'abantu benshi Imana bafite ibintu byinshi cyane mugabo batitaho gufasha urwaro. Mugabo umuntu gasanga kuri wa mutima wiwe na bya bindi afise yifuza kubifashamwe abandi bantu. Ndabashimiye Auguste n'umuryango wiwe ubufasha canke se ku rukundo banyereka bogweza ubu ntibamfasha nk'umuntu ubundi wo hanze bafasha novuga ko bafasha nk'umwana wabo kabisa. Ego bamaze kunshira mu muryango so ndabashimire cyane aho bari hose. Imana bandanye kubahezagira bandanye kuba gutera imbere ibandanye barinde bahamagara meza kuko nabantu badasanzwe kuri jewe novuga ko nabarose nk'umugisha kabisa. Amen amen. Ego Kaboss waravuze batatu ya abandi ba gatatu noshimira n'abafans banje muri rusangi aho bari hose nuwo wese yifuza kuba yonshigikira mu buryo butandukanye mu rugendo rwanje rw'umuziki ndamushimire cyane ahari hose kwera kabisa. Kaboss ndagukengurukire nanje nawashimiye abandi.
ndagushimire cyane Ego. kwampaye kano kanya tugakora kino kiganiro. Yes. Nizere ko ninagutuma kubundi uzaduha umwanya. Zaza kabisa singambarara naho wombwira ku mugoroba wanje ngaruka. Kabisa. Noca ngaruka. Kabisa. Mbega indoto ya Kabosi ni ya mu gusozera? Mu gusozera indoto zanje nuko noba uw'Imana ishaka komba. Kabisa. Ntoba uwo jewe nyene nshaka kuba jewe nyene. Wowe ushaka kuba uwo Imana ishaka. Shaka kuba uwo Imana nyene yo nyene. Yo yanshize ku isi, yo yandemye. Kabisa. Yo izi ivyo nkora vyose. Izi ubuzima bwanje bwose. Shaka kuba ico nyene yo nyene ishaka komba. Nahisi ibi itugora. Hari ahantu mwajya ndimba bavuga ngo hari byinshi bingora. Morisi reka kwanza ndakavuye kose. Ego. Mu maboko yawe ni muhira aho nicara nkumva shize amarira. Imbere yawe mu bwiza bwawe zo kumayo. Ni byinshi bingora muri isi y'amarira. Na kimwe noshobora utamfashe ukuboko. Urumva rero mw'isi y'amarira ni byinshi bitugora ariko Mana mfasha unyamize ku kuboko kwawe nigumire mu maboko yawe. Hallelujah. Niho muhira. Urumva rero nivyo nifuza kabisa ndizo ndoto zanje kabisa. Ego Kabosi ndagushimire rero kandi bwa nyuma nivyo bikorwa vyiza sivyo none. Ego naye ndabashimiye cyane umuntu wese ariko arakurikirana iyi televiziyo ndamushimire cyane kandi muri commentaire muvuge neza mureke kuvuga ibintu bitajanye n'ivy'Imana ikunda mureke gutukana c'est bon byiza so ndabashimiye cyane kandi ndabasaba umugisha Imana ibahezagire kandi abatarahinduka ibahe guhinduka. Amen. Amen. Tuzosubira no gutaha. Bye bye. Irebe FM.